reka ndakubwiza ukuri kike maze kumva ibibazo waciyemo naragerageje ndabihuza n'ibibazo nanje nabayemo ngerageje kubihuza nasanze bifatana neza na neza ku rugero rwa 90%. Icyo gusa wowe utabonye mu bibazo wahuye nabyo ni gukunda ugakundwa ariko bikaburabuzwa n'utobiburabuje kiga maze kubiraba rero nahise nifuza kuguhishuka kino kibi kiga ndagukunda kandi ndagusabye ntunyankire ndagusabye wemere kigeme dufatanye urugendo rw'urukundo Mana ndagusabye ntabari intambara y'urukundo sinari bwayigwane na rimwe uyu muntu ndamwubaha kandi numva ndamukunda kandi ibintu by'urukundo ntabyo nshaka kwisukamo nzobigenza gute ariko n'ubundi wamugabo ndakubwira cyemba mbona umuntu udasanzwe no cyindi umuntu asanzwe ariko aragufasha gusa kubyukuri numva nkumbuye urukundo nyarwo ndakeneye kunezererwa uwo nkunda kandi by'ukuri kigeme uramutse unyemereye norinda apfa nakoze ikosa ryo kuguhemukira Kige ndagukunda Kige ndagukunda gira niko gashaki kuje kuraba ugurura amasahara agiye mbe amafaranga y'umuntu yayazanye
Kige. Kigeme. Kigeme umukobwa mwiza. Uko biri kose jewe ndagusumvya imyaka. Nubwo umaze guca mu bintu byinshi, hari n'ibindi utarabona. Bugisi tubikiye amabanga menshi. Umukuru arakeneye mukuru we kugira ngo ashobore kuja kumugeza uteye amakenga. Kige, aho uri hose uguma mu vyiyumviro. Mwijoro wararakangagurika. Nahoze ngusengera ngo ntuzosubire kuba mu by'ubwigunge n'umwiheburo. None rero bakuva uvuye kubonana na marika wawe. Usa n'umuntu yataye umutwe. Kige, niba ari kitageneza kuri Gaburiyeli wawe, menye ko Imana aguhaye na Mikaeli ugira kugwanirire. Niba aje mutumvikanyeko, gira tumuhamagaze hano tumusomere, canke tumusange iyari. Kazima wambwiye ko ari umwana mwiza. Iyo wumva ntitwamukoranira ashobora kugondozwa. Ngira ashaka ikintu kigutesheje umutwe tugikemure. Keza, ibintu biriko biramba ko sinzi ivyo arivyo. Neza na neza nasaze. Numva nacitse umusazi. Wa muhungu Keza, wa muhungu ni wari karansazi. Amajambo yambwiye n'ubu numva aguma agaruka mu mutwe. Keza uriko uratwenga? Nk'ikawa bitaragushikira, aho uri amahoro ugata umutwe kubw'umuntu yakwinjiye mu bwonko. Nanje n'ubwa mbere bimbayego, numva nataye umutwe ku buryo. Kige, urukundo ntibarurwanya. Ndarurwana n'ikintu kiresha inkomezi ibintu byose byo mu isi. Aho no gusara wosara. Jewe cyo no guhanura niko uhaguruka ukagenda ukegera uwo muntu ukunda, ukamubwiza ukuri ukuntu wiyumva. Aho usanga nawe agukunda. Ahubwo mbwira, ni Jordi canke ni Richard? Ubona ko Richard wamaze imisi yicisha hano. Ubwo so ikaratera ivyo bitero? Ekada, basi bibaza ngo n'uwundi ni marayika wanje. Reka Keza, ibi bintu sivyo nkora mu kirere kandi sivyo niyumvamo, ahubwo wenyine niwe yabinyibwiriye kwa nkunda, kandi yabimbwiye ashimitse. Yaranyinginze mubwira ikintu ndamwemerera, ariko umutima wanje urabinyanyira. Ca ndahaguruka ndamuva iruhande ndagenda, ariko ndamuravye mu maso narabibonye neza ko ashobora kuba asigaye ababaye cane. Ndagusabye wemere Kigeme dufatanye urugendo rw'urukundo. Kumbe nuko bimeze.
akimubwire ko nawe umukunda, umubwire ko wemeye gufatanya nawe ubuzima bw'urukundo. Ibikurikira ndazurashimira hanyuma. Allo? Umuko w'isoni ahambwa abona. Komeza uribwe n'umutima, nanje ndahanzura biyo biherera. Ukuntu numva ndamwubaha, ukuntu numva ntifuza yuko yokumva ko ibintu byose yankoreye yakoreye ubusa. Sinumva ko noronka hano namwe ndabera ngo ndabimubwire cyangwa ndamuhakanire. Numva ndi mu mayira abiri. Hakunigwa n'ijambo, wofu munigwa n'uribwiye. Ndi wewe, noyimubwira rugacaho ruciye. Allo? Mutubabarire yari umwana yareka aracokoza telefone. Ariko ninde yanzirikiye urukundo vy'ukuri. Narinzi ngo mpamagaye kugira mbwire ko yemeye. None raba. Boss, Gutiana aragukeneye. Ari muri sala. Avuga ngo murindire ngo araje. Karibu. Yakoze. Kandi rero Theo, byose ndihota. Theo. Amahoro. Kandi we muri iyi minsi umenga sindi juri. Nawe musoza mwana abana atari buri kabisa. Oya vroma n'amahoro vroma. Ahubwo wewe mbwira ugenzwa n'amahoro. Cyane amahoro. Narinzanye bordero mama yarandungikanye. Ngaya amafaranga yose yaraje kuyariha. Chura rero ubwira abakozi bamurungikire ya mizigo.
Bo. Okay, sawa ndabibonye. Amajenti ko ndihuta ari akazi nari ngiye gukora. Tuzosubira. Tiana. Mbebasha muri iyi weekend wowe ufise umwanya nkwereka ahantu tuzojana. Nta kibazo. Dopfe kumenyesha kare gusa. Kurondera umuhoro uri mu kwaha. Naja gusarira kuri baki ku mubanyi wanje Tiana ntiyari hano. Ewe Theophile nta vyaho. Nyakubahwa, reka nanjye ndagukunda kandi bigeje natanga kugukunda mbere yuko nkunda kandi ikindi wapi. Okay. Nyakubahwa, reka nanjye ndagukunda wapi. Okay. Nyakubahwa, reka nanjye ndagukunda kandi njye natangiye kugukunda mbere yuko nkunda. Ibintu navyo kumenya ntibitoshe, ntabwo biri romantike. Reka rero kwanza ndabihebe kuva yari abakobwa birehereza abahungu, ibintu byo kwirehereza abahungu twabikora akumenga nabimubwira, ariko navyo mvuga ibintu ndabihebye. Kige ingoro je kuri amarayika wawe ntuzobura ivyarangwa buzibimaze. Umvize shakige ni wamushikira umubwire uko wiyumva, ubwo rukundo rukududubizamo urumwereke kandi wongere urumubwire ntumutinye ndagusavye. I love you, Tiana. No. I love you, Tiana. Okay, nza kuba ndarinyegeje uko nza. Okay. I love you, Tiana. Tiana. Iyo mubonye nkumva ibombora bomba mu mutima. Nkumva noza nkagutabona kujana iwanje. Ariko ubundi ishuko ndiko ndakoresha ibintu by'amashuko si byanje. Hano ubwo bigezwe ibintu by'umwazungu. Kangura impeta. Kanguresha impeta. Yego impeta niza kuboneka ko ndi serieux. Mashurwe. Hey, nuzikoresha birego Imana we. Gusa si byanje pe. Oya, reka ngerageze. Gusa ishurwe ntibirimo. Umukobwa ari forte atinya kubwira umuhungu ko yiyumva. Mbega aho ndakubaza wamutelefone umusanga muhe cyangwa umusanga ku kabari. Kige biraboneka ko mutaravugana. Tora telefone umuhamagara umusabe rendez-vous. Ubagira je kora mu mutavugana. Keza, je ibintu byo kwirehereza abahungu numva ntabishoboye. Ege impanuro zawe sindazanze, ariko basi reka turindire umunsi azosubira gutera intambwe aba ariho nzoca ndabimubwira. Basi reka ndakubaza, wewe ubuze impamvu ageze isaha atarantelefone? Ibaze nk'ubu ngiye kubimubwira aca asanga ndibomye, sinagaruka ndamaramara aho bicariye ngaho. Kwanza nabihevye ngoma nigire kwirangurira.
oya kige ngiye kwagura hajya ntugumutujana kandi ufise umwana we sigara ngaha ndaje sineba sawa Theo, ndawushimira gushaka umwanguriye kandi n'agakoko kari karyoshe pe. Jewe rero mu byanje nakubwiye ko nje kuraba abanyuma gatoya kandi sinifuza ko bakubona. Ariko rero Theo, igihe tubonana bari bambwiye ko hari ikintu ushaka kumbwira kandi gikomeye, ariko rero turavanga utakimbwiye tuvuge ko ari gusangira gusa. Satyana nkubwije ukuri ikintu nagomba kukubwira cyagumye kindurumbamo gusa natinya kukubwira kubera yuko naguma numva ibyombera bibi kiramutse kidaciyemo. Tiana ndagukunda kandi nifuza kumbera umugore wo muri kazoza. Ndagusabye ntiwanke Tiana, nukuri ntakubeshe nta kintu na kimwe uzomburana. Theo, narangira ngo uriseye none sanzwe urikira ufasha umuhungu. Nimba umukobwa wese musange ucugenda umusavye akubera umugore, ubona uzogarukira hehe? Tiana 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 nanje navyiteguriye Jesse ndiko ndafyina ndagusavye wemere no mpeta ibi kimenyetso cy'urukundo ndagukunda zo kubera umugabo mwiza. Siniyumvisha ukuntu umugabo w'inyankamugayo nkawe n'ukuntu nabonye udahungabanya n'ubusa ushobora gupfukama imbere mw'ibarabara imbere y'umwana w'umukobwa uri kuramwingingira urukundo. Bashayo bari yanyota y'urukundo wambariraye te kwibagira icubahiro ufise. Uburanezerewe uranezerewe ko ndiko ndamaramarira imbere y'abakobwa. Ubu niho uri kuranyumvira ikigongo rero. Igihe nkwinginga ngo wemere winjire mu buzima bwanje kutanyumviye ikigongo. Mu buzima bwawe ndimo Nyakuba. Nyakuba, ndabizi neza ko iyi mpeta ishobora kudakwirwa mu ntoki zanje, ariko ndakwinginze
ntuzongere gufata impeta yanjye ngo ugende kuyambika abantu batayikwiriye batanayikeneye. Ndi hano. Kigeme, ego nivyo, iyi mpeta ishobora kutaza gukwira mu rutoki rwawe, ariko ni iyawe. Reka ibe ikimenyetso c'isezerano ryanje. Nimba wemeye kuba uwanje, nanje nemeye ko atakizontandukanya nawe. Suko nari navyanze. Ahubwo nuko nari numva ntabiri mu ngo y'inyangamugayo nkawe. Erega n'umisi ndagutelefona nivyo nashaka kukubwira. Nagomba ndakumvisha uburyo numva ndagukunda, uburyo numva ndakwenyumvamo. Ariko ubwo bwandishije ingufu ca ndabireka. Ubundi jewe ndiki ngoma kano gwa rukundo rwawe. Canke izo mbaraga nozikurayo. Ho muri iryo sezerano nzoriguma. Ariko rero marayika wanje aranyica. Nitwaye umwana kuva kera ashobora kuba ariko arandondera, reka ngende turasubira ndagusaba. Ubu ni umwana wawe marayika wawe? Wow, afise akana keza cyane. Wow. Hiwi, kandi arakujije. Yakoba, imagende nukuri turasubira ndagusaba isanga marayika yahangaye. Sawa. Sawa. Merci. Wesigara ngaha ndaje. Sineba. Sawa. Ni sawa? Ni sawa. Ndakubaze. Na mdamu wa wambone ngari yambaye kanzu sana kozi n'agashati kirabura. Ego, yari ngaha mu mwanya gusaragiye. Oh, yari ngaha. Ndagusabisha. Wonize telefone nkamuhamagara wo gukora. Nta kibazo. Merci.
urazi hano kurondereye naje ndakurabona gusize ndakubura nacenja kukurondera muri iryo shop warumbwiye kugiye kurondera harya nabuze cenge ndakurondera hariya hakurya nabibera ahubwo nikarize bebe tugendere Keza Fomboza Fisike hano iki anyereka oya Fomboza Fisike Keza Chacha what impeta Mareka wajanya bitsimeta wow tugenda mihanda kwa makuru neza Keza nukuri bino bintu ndiko ndabibona nk'indoto sinanze ko umukobwa wo mu cyaro nkanje yagize ibyago nk'ibyo nagize ashobora kubona umuhungu amwizera akabwirira icyizere akamwambika impeta oh my god ariko umukobwa wo mu cyaro yambitswe impeta no mu gatari présentable Keza ndakwinginze ntuzosubire kunzimurira erega biriya nabikubwira kugira ngo ntubone yuko namusariye ariko muri jewe nawe numva nafashwe it's okay reka shakige erega hajya narabibona ubundi umuhungu mubi mutagira gahunda ariko rero shakige urazi kuri mushasha mu byo gukundana ntuzokore ikosa ngo uhubuke ngo batazava bakobeshesha urukundo urya muhungu wawe nubwo ari marayika umenye ko ari umuntu niwabona kujanye mu byo kuryamana utarakora ubukwe ntuzokwemere ntuzohava ukangwa n'urukundo akwereka canke amasezerano aguha jewe ntango y'amakuba yose nabonye ni icyizere cy'urukundo ko dufitanye n'umukunzi wanje bituma nemera kuryamana nawe hatarakora ubukwe amakosa yose nakoze muri kahise sishaka gukunda uri kurayivayangamo ego narakwemeye kuzogushigikira ariko nzogwanya icyo cyose cyotuma ukora amakosa nk'ayo nakoze muri kahise uzogira amahirwe mu rukundo kigeme wanje urakoze Keza wawe Imana igufashe ntuzomere nkanje mwana kiza kuba kimeze nk'igisasi abamarayika banje babiri bahuye nanje aho nza kuba ndi hafi ndiko ndaraba ngeni kuzuba n'ukwezi bihura bigahoberana umumarayika umwe ati warakoze cyane kumumfashiriza ubundi nawe warakoze cyane kumumfashiriza icyo gihe sinzi ukuntu nza kuba merewe nza kuba mpagaze ahantu numva narengewe nigumbiriye nce ntangura kuvugisha nti muhanyi wanyemerera ukamfasha tukubaka insago zitatu hano hantu rumwe rwa marayika gaburiyeli urundi rwa marayika mikayeli urundi rwa mushobora byose weho uzabagira neza awi abo reka ndamurondera muratevye ku telefone ehe yahejeje kwitegura arandungika iyi foto kandi we nturigera ubona umugabo wanje oya nawe uranyereka none gashaka kuba mumishije oya munyereke nta ntongo utwara oh my god reka ndakwereke akimubwire ko nawe umukunda umubwire ko wemeye gufatanya nawe ubuzima bw'urukundo ibikurikira ndazurashimira hanyuma
Keza bigenze gute? Oya kige ni bomeze neza. Gira narya amazi yarankoze. Urisire kumeze neza? Sawa nangora. Ahubwo Keza, ndagusavye Keza ntukare ngushira wanje asanga urwaye. Nukuri sinshaka kumankira jenyene ndagusavye. oya nta kibazo jameze neza singwaye. Ahubwo kigenda kwibariza. Marayika shira umukunda birenze ukunda guta umutwe mugomba guhura. Yo Keza, urukundo rwacaho rugeze. Nukuri ndumva neza ko ntushobora kubaho namufise. Namari kubera ko ari ubwa mbere nkunze. Numva umenga kumubura mu buzima bwanjye nico cago ca mbere gikomeye nubagize mu buzima. None telefone yakuguriye niyo tumukunda bigeze hiyo. Kige. Ntubura mu materialiste. Wapi Keza? Iyo telefone ni wowe uyibona. Umuhungu kuva ndamwemereye ko dukundana. Narigira nansaba ko turyamana n'umusore rimwe. Ikindi sindi umwana w'umukire ngo tuvyite ko yakurikiye amaronko kuri jewe. Umwana w'umuhungu aranyubaha akanyubahiriza akanyubahisha no mu bandi. Erega aha no kugira zihano nuko yubaha icifuzo canje kuko namusavye ko muhura kandi n'umwana mwiza ico ndamusavye nica nkorera. Hari n'ivyo nkorera ndabimusavye. Icifuzo canje ni nk'itegeko kuri we. Uwo mugabo mfata kw'irukundo rwanje maze no mugenzi we nagihomeka nzokomeza ndamukunda kuko niwe yarumbanje. Keza, mvugishije ukuri ndamukunda n'umutima wanje wose. Ikirenze kuri ibyo yarasavye ko notora umunsi akazonjana kunyerekana mu bagenzi biwe kandi n'uwo munsi twarahejeje kuwutora ni tariki 26 z'uku kwezi nyene. Yambwiye ko ari umunsi udasanzwe kuri we kubera ko mugenzi we yitwa Patrick azoba yavuye hanze. Niyo mpamvu twaciye tuvyihutisha kugira ngo mumanze mubonane mbere yuko uwo munsi ushika. Ndumva muri urimo neza. Oya Patrick, oya ubukinjanye no kugira tubonane n'umuntu yarasanzwe amutunze. Kuva aja kubayo ntitwabwabonane pe. Oya sinasira gukora iryo kosa shaje ko yo kutakwereka umukunzi wanje. Reka. Oya narakomyesha. Oya sinzosubira vraiment ntegeza kumukwereka. Nuwishitseyo ca ndamuguha muvugane amafoto yiwe ntuyafise. Izina ryiwe sinakubwiye ko ari Kigeme. Shitseyo no buca ndaguha mubanze muganire gatoyi kandi ndibaza imyiteguro nawe yikejeje kure. Curaba ukorokesha ruveni sisi dukora umuti. Ndibaza tumaze kubonana n'uwo amutunze nawe ukaba washitse ntakizoba gisigaye no gutegura umunsi wa ruveni.
sisi tukabanza nkabereka icyo narindiriye. Sawa oya we nta kibazo reka ahubwo ngende reka yagumye ambaza ngo ngeze he namubwiye nti nahejeje kwitegura umva n'ubaguma ambaza isa nkaho nyiteguriye sha reka ngende kurya inkoko. Oh poja Patrick, merci beaucoup. Keza, ubwo ntugwaye ko mbone kurabira ivyo yavyinshi. Keza ndakwingize ntugwarekeze umushitsi wacu ataraza. Sinkeneye ko hari kubihurizo ry'abamarayika aza kubihurizo ry'amakuba. Ndakwingenza. Wapikike jameze neza. Ahubwo nibaza ko ari kantu kankoze mu muhogo. Ahubwo umushitsi wawe ko yatevye. Ko? Umushitsi wanyu? Oya, umushitsi wacu. Kusake mana numva igishika sigenza kubona murahuye. Ahubwo Keza reka ngende kumurindarira hanze sha sije mbona arashitse n'ukuri. Nagibaza genda mutegere. Mutima wanje humura. Ndagusavye ushiraho intahishize. Ariko telefone yawe wayitaye. Ijiga nari ndagufite nicara kunyemerera gukoresha telefone naciye nsokaza kugutegerera hanze. Urazi rero kige. Urahatse kumbura. Na telefone ndakubura. Shitse ngaha kuri adresse wambwiye. Kitavuga ntireka mfe kwinjira mbaze muri urupango ngasanga nta kigeme bahazi. Cyane isubira inyuma. Oh, I'm sorry. Karibu.
Surprise! Keza Kige ubu niwe marayika wawe umwe wambwira yaguha indaro akaba ari wakugaburira buri munsi. Kige, icyo nakubwira cyo nanje ubu niwe mwamikazi w'umutima wanje, niwe yabaye umutima wanje imyaka myinshi, n'ubu ni isa umutima wanje ikibanza kiwe ntawe ushobora kugifata. Niba ibyo wambwiye ari byo kuyu atamugabo afise, menya ko udahuje marayika gusa ahubwo uhuje ijuru. Ahubwo Imana ishimwe ko duhuye na Keza, ivyatwe nawe bitaragera kure. Rindira gato musore, je tuzinanye. Ubu ni umwana wa marayika wawe. Yagufite na Keza, ahubwo mbwira umwana wacu ari he? Kige. Ariko Bakeza, warutekanye kweli? Uratekanye uribagira isezerano ryacu? Vugisha ukuri Keza, niyo icyakumanaje umutima wawe by'ukuri. Ariko gamana, abahungu mwabaye gute? Aho rero kurondera impamvu zo guheba Kigeme ngo abonye mwakundana kera. Marayika we, nimba uri kurondera inyenda muvano zo kubabaza Kigeme, kuki wamwinjije mu by'urukundo rwawe? Kwanza reka tuvugane ukuri, jewe unzihe ko jewe ntaho nigeze nkumenya. Umva rero, nimba ufise imigambi yo kubabaza Kigeme wanje, ndakurahiye nta ntambwe nimwe uzopfa unteranye. Umviriza Keza, Sohokera mu nzu. Sohokera mu nzu.
keza burya Theophile yazanye mu rukundo ngo akinishe umutima wacu ariko kumenga arakuzi neza reka nta nahamwanzi ahubwo sinzi ivyamufashe gusa natangajwe n'ukuntu yazanye izina ryanje canke niwe wari mubwiye Patrick nukuri wihangane ntiwiyumvire ibintu byo kuruhuka ndagusabye nimba ari koga woge nimba ari kwihindura wihindure ariko nkeneye yuko tuticara nkeneye yuko cyenda kujana ndakwereke byose ndabikwereke kabisa irga asikaye arakora muri ya boutique yanje yandi nyine nakorera mu Patrick ivyo bintu nshobora kuvyiyumvira nshobora kumva ashobora kunyihakana ivyo byose keza hari ibintu ari karamisha reka we tujana ubu nyene ubone vyose hari murahize umugire nawe tunofata Shateho ukambwira ko keza atari ku mugabo mukaba mwarahuye akakwihakana ivyo bintu byo ngora kumva kweri keza yaragukunda gushika naho nemeza yuko nubuho binyuma y'imyaka 10 yo bakigukunda okay reka dukure ibintu hanyuma nce nitegura n'ingoga oya ibintu twiriko tubikuramo rero kujya muhunga araje bikura Raba rero Patrick iyo botike no yize ntuzi ko rero nahora nkoreramo ingerero nkwereka uruhurirane iyi botike niyo keza asigaye akoreramo wowe akorera muri iyi botike kandi aba muri uru rupangu nyene uwo ni keza uraza gutangara cyane ahubwo reka mbanze mpindukiza imodoka uraza kubona n'ibindi
urabona rero wose wa muryango wahora winjiramo uje kunda Yes. aho rero niho Keza adandaritse ngo nkwereke n'ibindi Karibu bashitse. Karibu mfate ivyicaro. Ariko rero wa musore we. Sinkuzi nawe ntunzi. Sinumva ingene ukomeza kunyitiranya kugira ngo uronke ukuntu hemukira kigeme wanje. Nizere ko utagarukanye vya bintu vyawe. Ni wakomeza gukinisha imitima y'abakobwa. Imana izoguhana uzopfa nka gahini. Rawo by'umukunzi wawe yabaye kubera wewe. Canke wamuteye nduri kurondera uburyo umukweba. Kig. Ufise inda yiwe. Oya nukuri. Iryo kosa nta na rimwe turigira turikora. Patrick uriko uravyumva Patrick ngo nta ntamwanzi ubu si Keza wanje uwe ni wamuzi Patrick ubu numuzi si Keza reka nkwereke n'ibindi Patrick vugisha kuri nawe uharuye amezi umwana amara mu nda sibyo uharura n'amezi umwana we wamaze uvugisha kuri umwana ntaho bihuri uharuye igihe twaburaniye na Keza oya Patrick oya nawe igira uco uvuze nawe Hereza umwana wanje nawe n'ubusazi bwawe. Patrick ntacyo uvuga Keza ntumuzi urukundo rwacu n'uruzi nubizi yuko twatandukanye afise inda y'umwana wanje oya Patrick nawe ugira icyo uvuze sinigwe mbo Wapiteho wasi Keza wawe nivyo byose uri kuravuga si byabaye bibiri mu mutwe wawe bagenzi mutubabare cyane reka ahubwo tuve hano bitarankira ngaha ku gatumba aho tuvuka hari abarozi benshi cyane ndabizi ntibanezererewe iterambere yaragezeko kandi ntibanezerewe intambwe yaragira atereye ukuboko kugwiwe uko umuri urukundo rwawe ntaho ruja ndamujanye abakozi b'Imana bamusengera vuba gahunda zawe z'ubukwe zirabandanya
cyane. Humura sinzokwemera kumera nkanje. urakoze. Wapiteho wasi keza wawe nivyo byose uriko uravuga si byabaye ibiri mu mutwe wawe. biratangaje bro. Inshuti yanje magara angize umusazi neza neza imbere y'abanyagahinga. Yowe wasiwe. Teo, keza wawe yagukunda nakiriho no mu bwonko bwawe gerageza umufute, ahubwo ujya mwana kigeme niwe ntamenya gukunda kwa rukundo keza yagukunda kera. Kubw'ivyo rero reka kwirukana ibigusika, niwe ugomba kubandanya urugendo ndamiriza urabe imbere hari kigeme wawe naye handi ho no mu bitaro by'abasatsi uzoca. Teo, ibagira ko twigeze gukundana, ubu nubatse urugo rwanje, bikunze na nimero zanje zifute. Rindira gato musore. Je tuzinanye. Umviriza keza. Sokera mu nzu. Sokera mu nzu. Nivyo Patrick, nivyo. Sinkwiye gukomeza mu musazi. Aho tazika amariro, ntuhagira amasonzero. Narakubwiye ko atanamwe ndakuzi. Niba ugarutse guteza ingorane hano, isohokera mu byubahiro byawe. Umutima wawe uriko uratera indi hagutse. Uriko wiruka cyane. Mu maso hawe haboneka nk'ay'igisuma gitinya gufatirwa ahagaragara. Uriko urambesha. Umunsi nagutelefona ukambwira ngo ndakwibagire nawe waranyibagiye. Naragerageje nkuraho ibyakunyibutsa byose. Amafoto ndafuta, carte simu ndakura mu telefone data na telefone ndaformata.
ndagenda mbwira umutima wanje ndawufukamira ngo ntuzuhirahire ukwibuke. Niho nafata urugendo nja kure yawe, ariko aho ngeze hose nahengeshanya kuva rya jwi ryawe nkunda rimpamagara. Aho nciye hose nahasanga ibikunyibutsa, aho nciye hose nahasanga ibyago. Murumuna wanje yapfiriye mu ntoke zanje. Mama nawe aramukurikira apfira mu maso ye. Nabaye Ihurizo Ry'Amakuba kubera kuguhunga. Iyo waza mu ndoto zanje narakwirukana, intego yawe narayirengagiza. Patrick akumbwiye nkakwishitura, ariko natangajwe no kukubona ugarutse mu buzima bwanje. Keza ntibigeze aje ku mugabo siko umuhungu mwakundanye mu buzima bwawe bwose si umwe. Ninde yaguhaye uburenganzira Keza bwo kuva mu masezerano? Kubera ko utigeze umbwira yuko uri free. Wararetse umutima wanje urayerera mu gahinga, nawe uri ngaho utana umugabo ufise. Ivyo nta burenganzira ufise bwo kubimbaza, waracerewe. Ahubwo iyo aburi wundi waba uri kunsaba kugira ngo ufashe gutegura ubukwe bwa mwana kigeme wanje. Uzi incuro nasuzuguritse kubera utahari. Uzi incuro nifuje gukora ibizira kubera irungu. None nawe ngo nta burenganzira afise bwo gusubira mu rukundo kwanje kwamba. Ubu duhe turi abamarayika babiri, kandi ubuzima bwa kigeme bwari bugiye guhinduka ijuru rito. Ikibabaje kigeme nta munezero yigeze agira kuva avuka. Ubu twebwe tweriteze ko tumufasha kuruka imibabaro yose yagize kuva mu buto bwiwe. Okay, nimba wumva ko wanezerwa ibintu bigenze uko wibaza, akira ukuboko kwanje. Nibaza ko impeta wayigendanye, yinyambike tubane, hanyuma kigeme tumutere umubabaro w'ibihe byose. Reka we harayita marayika, duhinduke dayimoni zaje gukinisha ubuzima bwiwe. Ntushaka ko tubana, reka tubane, hanyuma kigeme azokora mu mara y'ibihe byose. Aho kwibuka ukuntu twamubereye umugisha, azabaho yicuza impamvu yahuye n'abantu nkatwe twuze ubwikunzi. Ico gihe n'isi yose izomenya ko marayika Theophile yafashije kigeme ashaka kumwinezerezako, hanyuma aza kwibanira n'umugore we yakunda. Sibyo ushaka? Kigeme n'umwana mwiza kandi aragukunda. Ntigeze abona urukundo na rimwe. Urukundo rwawe nirwo rwa mbere kuri we. Uwe nimba utarakunda umuntu bikanka wamaze kumwimariramo, cyenda amaze kumva uburyo urukundo rujyana iyo wabuze ukunda. Twaba twikunze Theo, ndagusabye tureke kwikunda. Reka ubwikunzi twirinde guhemugera kigeme ari yaratwizeye. Kigeme n'umwana mwiza, nta kuntu twosenya umunezero wiwe n'indoto yari afise zo kubaka urugo rwiza. Mbega turamutse twishe ivyizigiro vya kigeme, twe nawe twokubaka urugo gute kandi tuzi neza yuko hari umuntu twahemukiye yari yaratwizeye. Keza, ndagusabye umfashe. Ndakeneye ko kigeme agaruka mu buzima bwanje, dukomeze gahunda z'ubukwe.
dukurikije n'ukurije nibaza yuko byariyotse nyene kubera Patrick amaze kunzanira abakozi b'Imana bakansengera naciye ntabwo kubona ibintu mu buryo bubereye kimwe gusa urazi ikintu ndagushimira ni uko utaciye ushibura kandi n'ubundi uzonkunda mu bibi no mu vyiza. Mana yanje umbabarire nanje nigize umusazi niyemeje gukura amaso kuri Keza ubu nzobana n'umukunzi wanje Kiga Makaramata ntahindukira inyuma. Hagenda kwiyumvira nkuvume ngo nagufata nkaguterura none nirura nukuri ndakunda umunyenga nirura ndagusabye sinagushobora remera uranshobora nukuri nirura reka gerageze. ariko sheri iyi mpeta ntubona ko itankwiye zo kuba nambara impeta itankwiye cyangwa uzonkoreshereza iyindi. Ndabizi sheri ndabizi kwita kukwiye ariko impeta yawe irahari kandi n'umunsi wo kuyikwambika ntibahindutse niba wundi nyene wa 26 urisi ahubwo nawe witegurira. asante.
ahubwo kigenda kwibariza marayika ashira mukunda birenzeho ukunda gutuma utwe mugomba guhura yo Keza urukundo rwacaho rugeze nukuri ndumva neza ko ntushobora kubaho ntamufise bagenzi namwe nshuti tubanje kubashimira ukungene mudahengeshanya kutwereka urukundo no kudishigikira hamara kuri no musuri hejuru ashaka kwamenyesha yuko inshuti yacu Theophile yaratwakuye aratubwira yuko hari ijambo ashaka kudushikiriza murazi yuko mu kirundi ciza baravuga ngo hakurindira umutogoto w'inkono urindira ijambo ryanyenewe ndazi neza yuko murabibona ibintu bimeze neza cyane ariko rero ntituzi ngo bimeze gute ko twafunguye turiko turanywa ariko rero ntituzi ngo bimeze bite uno mwanya rero natwe rero twumvirize ijambo rya Theophile kugira ngo tumenye ko tuva mu bwiza hama dukomereze mu bundi bwiza ikaze kuri Theophile. banyakubahwa mwese bakunzi bacu mwaje kudushigikira uyu munsi n'umunsi udasanzwe ku buzima bwanje n'umunsi
mpamagariwe gufata ingingo ku bijyanye n'ubuzima bwanje. Isi irazunguruka siko? Isi irazunguruka. Burya iyo wirutse cyane ugasiga ibyawe cyangwa ugaca mu nzira itarimo ibyo wagenewe, ibizunguzungu biba byinshi, imifundi ikagutwara, imiyaga ikaguhuha, iguhuhira mu nzira kugira muhure na bya bintu byawe. Jewe rero nazungurutse inshuro nyinshi, njarajara mu mayira abiri niruka inyuma y'ibintu bitari ibyanje. Twagiye duhura n'abakobwa benshi, uwo duhuye nkumva umengo niwe rubavu rwanje, ariko sinigeze menya yuko ndiko niruka inyuma y'ibintu bitari ibyanje. Uwanje yaraho ariko arajarajara mu gahinga, ajuragirika, ahura n'ibisebuzi bimusunika bimuzana ahondi. Niwe mwamikazi w'umutima wanje, niwe ngomba nambika impeta mwese muri ngaha mubibona. Nifuza ko mumbera ivyabona ko hari umwige mu mutima wanje wahisemo wazombereye inarugo mu rugo rwanje. Kigeme mukunzi nkunda, mwigeme mwiza wabujije umutima wanje kucuragirika. Wokwemera ukambera umugore tukabana ubuziraherezo? Imbere yuko nyambika impeta ndagira ngo manze uhaguruke ndakuvuge nka marayika wanje zobukoze. Come on. Abanyakuba mukoraniye ngaho uyu munsi, nukuri ibi bintu biriko biraba kano kanya jewe ndiko ndabibona nk'indoto. Sinigeze nibaza ko hogira igihe umuntu nubaha, umuntu nkunda, ko yofukama imbere yanje akasaba ko nomwemerera akanyambika impeta. Ibi mubonye ngaha si uko mwankira, ahubwo uyu ni umutware wanje, uyu ni umutwe w'urugo rwacu. Nashatse kumwereka ko ari we umuntu akwiye kubahwa imbere yanje. Reka nsaba umuntu nahaye agakemanyi kanje akanzanire hano.
Iki ni kinyobwa kitambiye. Ni ikimenyetso cy'icubahiro n'ubumwe buri hagati ya jewe na Theophile. Ni imburi y'isezerano ryo mu mutima aho abakundana baganirira bitandukanye n'ivyo abantu babonesha amaso. Theophile mukunzi wanje. Mugabo mwiza watubujije umutima wanje guhuzagirika. Wanyemerera ukanwa kuri iyi mizabibu ukatubera ikimenyetso cy'urukundo rwacu rw'ibihe bidashira. Yesu Kristo amaze kunwa kuri ca gikombe yari yarasenze asaba Imana ngo kimurenganye. Ubwiwe yaciye avuga ngo byose uyu munsi birarangiye. Nanje numva ntoreka kuvuga ngo birarangiye. Iki nico gihe ngo ndabagaragariza ubwicanyi buri muri Theophile n'umukunzi we wa kera. Bankoreye ibyiza kugira ngo baze bamemukire. Ariko nabuze amakosa yabo. Yose n'amakosa yanje. Nije nemeye kuba ikigugu. Nemera kuba ikimazi cy'urukundo bakundana. Baranshese ngo nze mbe umugore wa Theophile w'igistati. Nabo bakomeza urukundo rwabo. Keza yaje mu buzima bwanjye nka marayika. Sinari nzi ko aje kunyaga umunezero wanje. Nari nabaye impumyi kuba urukundo rwishi nakunda Theophile. Ariko sinigera nibaza ko bose bashobora kongerera nabi. Iyo narabaraba nabo narabamarayika Imana yampaye baje kunkura mu gisaka bakanjana mu gisagara. Ariko intumbero yabo kwari kugira ngo bangire umugore wa Theophile bazoze baranci inyuma bigyamanira bibaza ngo sinzobiki kandi ariko nabimenye bugica. Kige uri mu biki? Theophile akunda wewe. Nta n'uri mukobwa ari mu mutima wiwe. Akunda jewe. Siko. Ni gute umuntu mbwira ngo arankunda ashobora kuza muhira bakicarana Keza bariko baraganira banarira no kurira. Keza imisozi yo tuvuze Theophile umutima wo wiriruka no mu maso bikagaragara. Jewe bampaye umubiri bo bahana imitima. Ngumva zo kwitwa umugore nyabanye. Sinzo bigipopo. Keza. Ivyo Kige bavuga nivyo? Ukunda Theophile? Yorongije amakoresha mu kukwishura. Umusi ndamwereka umusore nkunda.
yaciye agwara maze n'ubu ni murabe nguriye hari ubwoba bwamwishe n'ivyo yavyamurenze ariko nahumure ibibazo nabikemuye tumuhomba twese umuzabibu Theophile yanyoye urimwo uburozi kandi nta na hamwe yokwivuza ngo akire inyuma y'amasaha 5 buza kuba bwamwishe marayika we nico gihe ngo ugende mu ijuru y'abandi bamarayika bagenzi bawe bari Mikayeli turasigaranye kandi tuzosigara tukurereye umwana dusigare tunapfa n'abagabo uzi ikintu kinezereye nezereje no kuba jewe na Keza atamuntu n'umwe gutahiye ipfa nawe uri umwicanyi wahemukiye umutima wanje kugira ngo nzopfa n'agahinda none irabura ntanze nanje niteguriye umunyororo ikuzimu nzoba ndazi umuntu uriko wita umuhemu w'umwicanyi ntuzi uburyo yemeye ariniga afunga ipepu kubw'impuhwe yakugiriye wewe umuntu uhaye uburozi ngo apfe ntushobora kumva ingene yemeye abaho umutima wiwe kugira ngo ushobore kubaho nezerewe Theophile wikishije uburozi umenye ko ari watumye nanje mfata decision yo kuguhebera kuko iyo mbandanya nari gusanga nemeye tukabana tukakubabaza ukicwa n'intuntu y'urukundo kuko ndamukunda nahoze ndamukunda n'igihe nzoba ntagihari nzokomeza ndamukunda niwe mucance wanje ni se w'umwana wanje niba ugomba kumenya uburemere bw'urukundo ndamukunda navyo hinge ndabikwereke Mwizina rya Yesu umusatsi Keza Keza unyoye uburozi buba urikunze cyane Keza urikunze cyane umwana wacu uramwasa ubazorerwa nande nezerejwe no gufana nawe izo kwitwa inkuru y'urukundo reka dusige amateka mw'isi bamenye ko urukundo rufise inkomezi zirengeye ibyo abantu biyumvira Patrick umwana n'incuti yawe Theophile nimwarukanye ndetse nimwasangiye kabisi n'agahiye ndagusabye uzo murere nk'uwawe hama ibiziga vyatwe na Theophile
uzobihambe hamwe ndabigusabye. Patrick, sinari nakubwiye ko nzokwereka ko keza urukundo akunda Theophile rutagererana. Nukuri jewe ndabizi neza ko keza akunda Theophile. Kiki ujya mu Theophile n'inshuti yanjye ikomeye, niba ushaka kumuhemukira ukaba utakimukunda uvuga hakiri kare tarasesagura. Ujya mukobwa ntaho bahuriye na gato, kandi nawe kubwiye keza ntiyumvamo na gato ya Theophile. Sha Patrick, ibyo uvuga navyose werindira, nzokora ibishoboka byose ndakugaragariza ko keza akunda urukundo Theophile na je ubwanje ntushobora kumukunda, kandi nzobikora. Marayika wanje we, igitumye ndakureka uyu munsi ukarira nukugira ngo uzohorane akanyamuneza imyaka yawe yose. Nta burozi nta marayika wanje nubwo naranasaze. Naje mu buzima bwawe ndagusanga utwenga unezerewe. Ico nifuza no kwama ndakubona buri munsi unezerewe. Iyo menya ko mukundana na Theophile, mba narakuviriye mu nzira umunsi wa mbere muhura. Wakoze ikosa ryo kubimisha. Uwo mutipe yahoranye kwihagarara ko no kwiyerobeka ndamuzi, ariko byari bigoye kugira ngo ashobore kumisha ibigumbagumba yaragufitiye. Urasi buri gihe ndamuravye nama ndamubona mu bagukunda. Theo, uguhubuka kwawe no gushaka umunezero kwawe ntivyari gutuma yisha ibigumbagumba wari umufitiye keza. No mu maso yawe haragaragaza ko umukunda keza, ntiwari waroze siko? Patrick na Keza narabimenye ko ari bo bari bagiye inama bakugira umusaza kugira ngo barinde umutima wanje kubabara. Theo, nivyo kuri Keza nibansavye ngo tuguhuvye kugira ngo ukigema dasazwa n'urukundo. Ingerero nkwereka uruhurirane. Iyi botike niyo Keza asigaye akoreramo. Wewe akorera muri iyi botike kandi aba muri uru rupangu nyene. Uwo ni Keza. Uraza gutangara cyane. Ahubwo reka mbanze mpindukiza imodoka. Uraza kubona n'ibindi.
Patrick urakunda na rimwe uramaze kumva uburyo urukundo rujyana sinkekeranya ko wigeze gukunda ubwa mbere uribuka igihe uri urukundo rwawe rwa mbere ingene wamerewe niko nanjye namerewe igihe Teofile akungabira Patrick narababaye mpaka guturika jewe rero sishaka umwana w'abandi kigema amera nkanje ubu iyo ntaba hafi ngo nze ndasukamo amabisi ndamwumvisha ko Teofile yamuhenze nagira nkubwize ukuri ko umwana aba yaturubuye Patrick ingo ndakwereke Patrick icyo wamenye coco je singikunda Teofile naho vyogenda gute urukundo ntigogaruka rero nimba uri umuntu afise ubuntu fasha dutabare kigeme urukundo rwe rumugarukire erega n'ubundi Patrick ariko vrema mwashaka urugo rwanjye ruze rumere gute n'ivyo umunezero abantu bampaye umunezero Teofile we ndakeka iyi mpeta wari warateguye uwikwiye kandi ayikwiriye ni Keza wawe Theo nibiki kutameze neza umwana wamubonye canke je ndafunganywe n'umwana wiwe umwana ntaho kihari umwana yarapfuye sa Jina amaze kubona byose ko byamurangiranye yaciye agenda yihungoze yica umwana ari mu nda twasanze abicanyi bose bari mu gasho kwera barahana maze na Jina wareka hanirwa ibintu bibiri
gukuramo inda no kuba yarishe Rurinda. Ariko je nguma nibaza, nkomeza kwibaza ibintu n'imbako, ariko by'ukuri Imana iri muhande rwanje. Bisa n'ubwoba bw'ukuri ko kwacu ushobora kumera nabi. Erega papa Junior, kuba twaraciye muri ariya makuba yose si uko Imana yari yaduteye umugongo, ahubwo twategerezwa kuyacamo kugira ngo duhanirwe icyaha twakoze. Dawidi yakoze icyaha ubu umugore wa Uriya, yamara Imana ntiyamutereranye, ahubwo yakomeje ingoma yiwe, ishyitse isezerano ryayo kuri Dawidi no ku rubyaro rwiwe. Ariko Imana ntiyabuze kumukubita inkoni ku bw'icyaha yakoze. Reka rero twizere, dukomeze duhagarare ku cyo Imana yatuvuze ko nta nkiko urugo rwacu ruzoba amahoro. Bene majoni, uba wibuka amakosa wowe warabwiye urakora mu gihe cy'ibyago waciyemo? Cyane rwose ndayibuka, ahubwo wowe urayibuka? Yego cyane ndabyibuka. Kugerageza gukosoza ikosa irindi hamwe no guhubuka kwanje, ibyo nibyo byari byiganje mu makuba nagenda ahura nayo. Jewe ikosa nakoze ryo kwivumburako niryo ryakweza amakuba yose nagiye ndacamo. Ariko by'ukuri wenda gushimira cyane kuko wagiye urambwiza ukuri ku bintu byose byakubayeko, kuko ibyo bintu byaje utabimbwira ntabyumva hanze, byari kunkomeretsa cyane. Yo shit, umwana ararira, uri tayari kubandaniriza aho ngeze? Ahubwo watekuzana abana nyine. gafatana amaso yaheze mu nzira niteze rugira mana nzima urantunga kuko amaganya yanyuzuye inda nashaye mu rwondo runyigimba rutagira ifatikizo